Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ndetse ateye ubwoba, akaba ari amakuru arabana n'umugambi ukomeye cyane umaze igihe utegurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari umugambi wo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakuru dufise akaba yemeza ko abajenero bashaka gutembagaza ubutegetsi bashaka kubikora nk'uko Jean Baptiste Bagaza yabikoze atembagaza Micombero, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko Ndayishimiye aba yaravuye ku butegetsi kera, ari uko abo bajenero bashaka gutembagaza ubutegetsi bifuza ko atamaraso na mace ameneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakaba bari gutegura iyo kudeta barebeye kuri kudeta yabaye mu mwaka w'1976 igihe Jean Baptiste Bagaza yatembagaza ku butegetsi Micombero, ariko ibyo bikaba byarabaye atarusoro na rumwe ruvuze. Benshi mu basirikare bakomeye cyane ndetse n'abanyepolitike binyegeje mu mugambwe uri ku butegetsi bashaka gukuraho Ndayishimiye, bakaba bashaka kubigenza nk'uko Jean Baptiste Bagaza yabigenje, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko uwo mugambi ugeze kure, ari igihe gusa gisigaye. Tubigaruka ko mu idonido rya makuru turaza no kugaruka ku iryo tembagazwa ryabaye ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 umwaka w'1976, aho Jean Baptiste Bagaza yatembagaza ubutegetsi bwa Micombero, aho byabaye rwose atamaraso asesetse. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu gitondo cyo kuwa mbere ukwezi kwa 11 1976, intwaro ya Letona General Michel Micombero yaratembagajwe n'umurwi witwazangabo 30 zari zikoze impinduka zikomeye cyane. Urugwego rwari rurongowe n'icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare intwazangabo y'imyaka 30, Colonel Jean Baptiste Bagaza, ari nawe yaciye yimikwa nk'umukuru w'igihugu kuwa 10 ukwezi kwa 11 umwaka w'1976, ariho yatanguye gutwara Uburundi. Imyaka 49 yaromanye iyo mpinduka ikomeye ibaye mu mateka y'u Burundi. Mu nkuru tubaha zirabana n'ibiriko birategurwa n'abajenero muri CNDD FDD, turaza kubereka ibifise aho bihuriye n'ibyo Jean Baptiste Bagaza yakoze, ndetse amakuru twamaze kwakira akaba yemeza ko abajenero bariko barategura kudeta ya Ndayishimiye, bifuza ko atamaraso na make yakongera guseseka ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare barakuntumye ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 umwaka w'1976, ntiwari umunsi w'akazi. Uwa mbere w'umunyonyo mu Burundi harahimbazwa umunsi mukuru w'aberanda bose. Perezida Michel Micombero yari ku kirimba. Niho ico gitondo umukuru wa batayo
ari nayo kambi yacungera umukuru w'igihugu Colonel Sylvie Nzohabonayo yashika ku kirimba. Colonel Nzohanayo yari umwizigirwa akaba n'inshuti ya hafi y'umukuru w'igihugu. Yari asanzwe yinjira ku kirimba uko abishatse n'igihe ashakiye. Perezida Micombero aramwankira. Colonel Nzohabonayo amumenyesha ko abasirikare bahejeje kumubogoza kandi ko bamumutumye ategerezwa kugenda amujanye. Perezida Micombero ntiyagoranye ahubwo yasabye abashimitse ko atamaraso yoseseka kubera we aca abuza abamucungera kurasa n'abari bahejeje kumutembagaza ku butegetsi. Ni gutyo Perezida Micombero yasohotse ikirimba atarusoro na rumwe ruvuze. Hafi y'ikirimba ingabo zirongowe na Colonel Bagaza zari zigabye kugira Perezida Micombero ananye zice zinjira kugwana. Amaze kwemera gusohoka atagoranye, Perezida Micombero yaciye ajanwa gupfungirwa mu ntara ya Ngozi. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Major Dabemeye nawe nyine yarafashwe uwo munsi aca aja gufungirwa mu ibohero ry'Ibururi. Mu gihugu ubwoba bwari bwinshi, abanyagihugu bazindutse bumva iradiyo y'igihugu itavuga uko yahora. Ico gihe bayita iradiyo y'igihugu ijwi rya revolution. Iradiyo yari imwe mu gihugu, haguma haca ko imiziki itagira amajambo, muzike classique, ni imiziki ya gisirikare. Nta wabaza uwundi icabaye kuko amatelefone yari yaciwe. Mu gisagara ca Bujumbura abasirikare bari bafashe ibibanza bihambaye, ibanki nkuru y'igihugu, iradiyo y'igihugu, ikibuga c'indege n'ibindi bibanza bihambaye. Hafi haciye imyaka 4 gusa habaye umwimo rwo mu mwaka wa 1972. Abarundi batekewe n'ubwoba ko ibara ryoba risubiriye kugwa. Perezida Micombero amaze gufatwa mu iradiyo hari icahindutse. Uko haciye hakanya haza harumvikana itangazo ry'ihumure ryasaba abantu kuguma mu mihana yabo. Yamara aho guhumura abagumye bahagarika umutima bibaza icabaye. Bamwe bakibwira ko igihugu coba catewe, abandi bakibaza nimba Perezida Micombero yoba yagwaye n'ibindi byinshi. Isaha 12 z'umugoroba niho humvikana ijwi rikaze rya komanda Laurent Ndabaneze ritangaza ko Michel Micombero abogojwe mu mabanga yose y'igihugu, ko ibwirizwa shingiro rihagaritswe, ko leta yahahora ikuwe, ko abasirikare bafashe ingingo yo kugarukira igihugu cari kigeze ahatemba. Mbere bashizeho umurwi ugiye kuburongora igihugu. Ako kanya abarundi bari ruhukije ariko bagumana ikibazo co kumenya uramuswa igihugu uwariwo. Byarwaye hafi iminsi 10 atamukuru w'igihugu arashirwaho. Intwaro ya Republika ya mbere yari ishaje by'ukuri. Abarundi bari bifuza impinduka ariko ikibazo cari ico kumenya nimba uje ari wo kwizigira koko. Imyaka 2 ya nyuma y'intwaro ya Perezida Micombero yari itekanye. Mu kuvuga mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1976. Perezida Micombero atembagajwe asigaje iminsi 28 gusa ngo ahimbaze imyaka 10 yari amaze ku butegetsi. Imyiteguro yari ikomeye. Perezida ntaco yari yinona. Mu gihugu hose bamubyina nka mazameza. Yazanye amajambere. Hari haciye imyaka 2 gusa atoje ibwirizwa shingiro ryamuha gutwara iyindi myaka 7 gushika mu mwaka w'1981. Wenyine yari yatowe ku majwi 99 n'ibice 99 kw'ijana. Mu gisirikare yari yisangije ipeti rya Lieutenant General. Imirwi yose ikeka ko yashobora kumutembagaza yari yarayinumije. Abantu bose baratinyana. Perezida ari aziko bitokunda ko imirwi itandukanye yokumvikana ngo imukure. Kumbure yari gutinya gukurwa n'abasirikare b'abahutu. Zimwe mu ntwazangabo z'abahutu zari zivuye kwiga mu Bubiligi, be na zimwe mu ncabwenge bari bagirijwe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1969 barafatwa barishwa. Abandi basirikare b'abahutu n'incabwenge bari bishwe mu mwaka w'1972. Kumbure yari kwikeka abasirikare n'incambwenge bava imurambya no mwijenda. Abo nabo yari yafashe abatari bake mu mwaka w'1971. Bagirizwa nabo nyine ko bashaka gutembagaza ubutegetsi.
barapfungwa mbere banahabwa igihano cyo kwicwa. Imana irakinga, amakungu arasemerera, bahabwa gupfungwa ubuzima bwose. Kumbura yari kwikeka abashigikiye intwaro ya cami. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeri yamaze kwicwa mu mwaka w'1972. Umwami Mwambutsa ari agwariye mu Busuwisi. Abaganwa bakomeye yari yarabapfunze, abandi yarabangaje, ntawari kubyura umutwe. Igisirikare cyo mukwe cari mu minwe y'abanyabururi ahanini. Amakomine abiri niyo yaboneka akomeye cyane. Ku ruhande rumwe ava mu Rutovu, ku rundi ruhande ava Matana, bari begeranye n'abava Ibyanda. Abo nabo nyine yari yarabaciyemwo imirwi ku buryo nabo bari binubana. Byari bigoye ko bohuriza ku mugambi ukomeye wo gutembagaza ubutegetsi. Mu minsi ya nyuma hari amakuru yoba yarashikiriye Perezida Micombero ko umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare General Major Thomas Ndabemeye yoba yariko arategura kudeta. Nta gaciro kanini yoba yarahaye ayo makuru, ariko yoba yaratumye icegera c'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare Colonel Jean Baptiste Bagaza ko yomucungira Thomas Ndabemeye. Ntiyamenye ko atumye uwariko arayitegura by'ukuri. Colonel Bagaza na bagenzi be bo batahuye nyabuna ko hageze kunyarutsa umugambi wabo kugira General Ndabemeye ntabatange. Intwazangabo iciye ubwenge kandi ivuga make cyane. Muri iyo myaka byari bigoye cyane kumenya ko hari ico Colonel Bagaza ariko arategura. Yari afise imyaka 30. Hari haciye imyaka 5 gusa avuye kwiga mu Bubiligi mu mwaka w'1971, aho yari yize ibyigwa bya sociology. Ni ukuvuga ko yari yatashe afise imyaka 25 gusa. Yashise afise ipeti rya kapiteni, ariko mu myaka 5 gusa yari yamaze kuba koloneli, anaba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare. Colonel Bagaza yaboneka nk'umwizigirwa wa Perezida Micombero, ariko benshi babifata ko ari kubera bava hamwe mu Rutovu. Abamuzi ico gihe bavuga ko yavuga make cyane, yakunda kuba ariko arasoma ibitabo n'ibinyamakuru byo hanze y'igihugu c'u Burundi. Hari umutegetsi w'ipeti rya Liyetona Koloneli yoba yigeze kunamukubita ikofe akiri kapiteni, amukubita amukengera. Uwo muntu yarabyishuye bidasanzwe ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Ikindi abantu bamwibukira ko muri iyo myaka nuko Colonel Bagaza yakunda gutembera mu gihugu, akaza arabaza ibintu bikorerwa mu nzego zitandukanye, akabaza ibibazo bafise n'umuti bibaza wabyo. Ico gihe abantu ntibamutahura ingene yubahuka kuja kuganiriza abantu bato bato. Aho afatiye ubutegetsi niho bose batahuye ko bwa bundi yariko yitegurira gutwara igihugu. Ni ukuvuga ko yashitse ku butegetsi yariteguye neza, azaho kigwaye hose, azi naho azahera. Integuro itangaje. Ikosa rikomeye rya Perezida Micombero ryabaye iryo kwibaza ko intwazangabo zo mu Rutovu n'izo Matana zitagira aho zihurira ngo zipange umugambi wo kumukura. Hari intwazangabo zibiri ziciye ubwenge zari zavuye mu mashuri mu Bubiligi mu ntango za 70 ziza zapanze ibizokurikira. Yari Jean Baptiste Bagaza wo mu Rutovu na Edouard Nzambimana w'Imatana. Baje baramaze gupanga ko bageze mu gihugu atawuzobabona bari kumwe. Bari bafise intumbero bacako kugira bahane amakuru. Bagaza yateye akomera mu gisirikare, Edouard Nzambimana we ashirwa muri leta araba umushiranganje kugira bamwigize kure y'abasoda. Ingene bubatse kudeta yabo byari ibintu bitangaje cyane. Umwe wese yaba afise abantu bakeya yizeye ashobora kuvugisha, hanyuma baratora akagwi gato k'abasivile baca baratuma ku bantu. Umuntu babona ko abazokenera barondera uwo bibaza ko yomushikira, akamubaza uko abona ibintu, bakamubaza ko ashigikiye ko haba impinduka y'ubutegetsi. Umeze kubemerera intumwa yaca igusaba kugumya iryo banga. Mbere niyo uvuze ko atabyo wojamwo kubera ubwoba, naho nyine iyo ntumwa yo gusaba ko utocira amate hasi. Abo bose ntibabwirwa abariko barategura iyo kudeta. Nta n'inkuru bigira basubira kumva. Umuntu yaramara amezi n'amezi atana kimwe asubiriye kumva, ariko akabazi ko hariho ikintu kiriko kirategurwa.
n'uwari kumena ibanga nta kinini yari kuba azi keretse kuvuga uwo baganiriye gusa, ariko Bagaza na bagenzi we bo bari bafise urutonde rwose rw'abantu bashigikiye kudeta n'ico bazobafasha, kandi bo barashoboye gushikira abantu bo mu mihingo yose y'igihugu bakoresheje ubwo buhinga bw'ibanga rikomeye. Uwo mutima w'ibanga ni nawo watumye Perezida Micombero ubwiwe yiyegereza abariko bategura kumutembagaza, abaha ingufu atazi ibyo barimwo. Ikindi gihambaye cabayemwo ni ingene Bagaza na Nzambimana bamenye gutora intwazangabo zifise ingufu ku basirikare, na cane cane Colonel Sylvain Nzohabonayo yatwara ikambi icungera umukuru w'igihugu akaba n'inshuti yiwe yo hafi. Mu bisanzwe Perezida ntaco yari asigaranye, nkeka ari nayo mpamvu yasabye ko abamucungera batogerageza kugwana. Urugero rw'abari bamuhindutse nirwo rwari umutima w'ubutegetsi. Umukuru w'igihugu ninde? Hari ubwenge Colonel Bagaza yarushije bagenzi we, ntiyigeze abereka ko ari we akeneye gutwara. Mu byo bateguranye yaberetse ko umukuru w'igihugu azomwumvikana ko nyuma, kanatsinda bamaze gukura Perezida Micombero, bamaze iminsi hafi 10 batagira umukuru w'igihugu. Bafatiye ku mabanga mu gisirikare, Bagaza niwe yari mukuru kubera yari icegera c'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare. Bafatiye ku mapeti, Colonel Sylvain Nzohabonayo niwe yari afise uburambe mu ipeti ryo hejuru. Bafatiye ku kumenya amabanga ya leta, Lieutenant Colonel Edouard Nzamimana niwe yari amaze imyaka ari umushiranganje. Bagaza yumvishije ko bazotwarira hamwe bose, nuko we aba umukuru w'igihugu, Edouard Nzamimana aba umushiranganje wa mbere, Sylvain Nzohabonayo ahabwa kurongora ibiro bikuru by'igisirikare. Inyuma y'imyaka mike cane Perezida Bagaza yari yafashe byose mu minwe. Lieutenant Colonel Edouard Nzamimana yahavuye akurwa mu bushiranganje bwa mbere mu mwaka w'1978, araba umushiranganje iyindi myaka mikeya, hanyuma arakurwa. Inyuma y'imyaka 5 Perezida Bagaza yari afise ubutegetsi bwose bushoboka. Intwaro ya Perezida Bagaza yahinduye ibintu byinshi cane mu Burundi. Yubatse amabarabara nka yose ahambaye igihugu gifise. Mu mwaka uheze Gervais Ndirakobuca yavuze ko yibaza ko mu gihe ca Bagaza abantu batari bwamenye ko isima yibwa. Perezida Bagaza yubatse hafi amahinguriro yose y'igihugu. Yubatse igisirikare ku rugero rudasanzwe. Yaritwaritse rwose ibisata by'indero n'ubuvuzi. Niwe yashizeho ibitaro by'amategeko bitari bike bigenga igihugu. Ku ntwaro yiwe itegeko ryarubahwa. Ikindi yakoze gihambaye kwabaye ugushira imbere incabwenge mu mabanga yose y'igihugu. Ubundi bwari bwubashwe rwose mu makungu. Icigwa dukuramwo, icigwa gikuru ndetse gihambaye cane dukura mu kungene Colonel Bagaza yatembagaje intwaro ya Perezida Micombero, n'ingene we n'abagenzi biteguriye umwanya ukwiye umugambi wabo. Imyaka 5 bamenya kugumya ibanga gushika ku munota wa nyuma, bongera bamenya kuba abazigirwa b'umukuru w'igihugu. Kwiha umwanya ukwiye byaranabahaye gutembagaza intwaro mu gihe abanyagihugu bari bayihaze. Naho mu mvugo wamengo barayikunda. Bino bihe birambaye cane. Imyiteguro ikwiye kugumya ibanga, kwiyegereza uwutwara no kumenya igihe kibereye. Mu kumenya kwitegura, Colonel Bagaza yashoboye gushikira ubutegetsi azi neza ico aje gukora. None Perezida Bagaza we yahavuye akurwa gute? Mu nkuru izokurikira tuzobaha ubuhinga Majoro Buyoya nawe yahavuye akoresha. Iyi nkuru iri mu rutonde rurerure rw'inkuru z'akahise ku Burundi, aho tuzobona kudeta zose zabaye mu Burundi, izashobotse n'izananiwe, ndetse tuzihuze n'ibiriko biravugwa uyu munsi ko Ndayishimiye umwanya n'umwanya nawe ashobora guterwa kudeta. Kudeta mu Burundi iriko irategurwa, ndetse amakuru ahari nuko iri gutegurwa n'abakomeye muri CNDD-FDD, bakaba batifuza ko hari amaraso aseseka, akaba ariyo mpamvu bashaka kubikora nk'uko Bagaza yabikoze. Turabandanya kubatohoreza bishasha byose, murajya mubimenya muciye kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.